Ndabaye ikaze mwese ni kiganiro kigira ica 52 no munsi zo turi kumwe n'abatumire batatu tuza kuganira ku nkuru imwe rudende Amashiramwe yigenga adaharanira ivyicaro vya politike ntiyatumiwe n'ibiro vy'umufasha umuhuza mu biganiro ku ncuro ya gatanu Benjamin Mukapa akaba yatoye gutumira amashirahamwe mu mubonano uzoba imbere yuko ivyo biganiro nyezina bitangura bikazotangura rero ku genekezo rya 24 kugera ku genekezo rya 29 za kuno kwezi Ingurudoto muri Tanzania ni mu gisagara ca Arusha. Hari ibinyegezwa rero vyinshi n'igipfungu rero kuvyerekeye iyo nyifato y'umuhuza hagati mu matati y'Abarundi ndetse ibibazo bikaba bitabuze kubona amashirahamwe yigenga atatumiwe mbega mu gihe byo guma uko ntaserukigwe muri ivyo biganiro ho fiki atumiwe Abarundi bo kungukiki ni bande bo bikamiramwo icoze igihe ayo mashirahamwe atogenda Ingurudoto inyishu ni mukanya ariko rero mbere yuko yaho reka ndababwire abo turi kumwe wa mbere ni Reveria Bazikamwe umenyesha makuru wa televiziyo Renaissance ndakora mukije Reveria Muramutse bari yego nibutse abatura abana batumviriza yuko ari we urongoye Uganda ujeje gutorokanya amakuru no gushikiriza amakuru muri televiziyo Renaissance. Uwa kabiri ni Patrick Mitabaro umenyesha makuru wa radio Inzamba agatika kawe ndakora mukije Patrick. Muramutse neza muco. Yego umutumire wa gatatu rero ni umushingwa manza Armere Niyongere akaba arongoye ishirahamwe Akate Burundi ishirahamwe Rukristo rigwanya ihohoterwa rya kiremwa muntu ndakora mukije Armere. Amahoro Valeri. Yego kamere kuri wowe nyene Akate Burundi nimwe mu mashirahamwe yigenga 26 nimba nihenze yandikiye ibiro vy'umuhuza amusaba kuyatumira mu biganiro vyitwa ko bigira ivya gatanu yarusha izobera ku hoteli y'Ingurudoto tugire majambo avunaguye ivyo amashirahamwe ivyo mwashize imbere mu rugo rwandiko byo gondoza umuhuza kugira abatumire. Ivyo twashize imbere mu rwandiko twaronkiye umuhuza cyane ko ari kwerekana yuko amashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike afise uruhara mu n'intererano mu ngorane ziri mu Burundi. Tukaba twarasavye yuko rero bodutumira ayo mashirahamwe kubera ayo mashirahamwe nayo nyene yarahohotewe amashirahamwe yarugawe amashirahamwe barafashe n'amakonti yabo kandi ayo mashirahamwe asanzwe aserukira n'abanyagihugu mu bisata bitandukanye ico gituma tuvuga duti inyuma y'imyaka 3 igihugu kiri mu ngorane umuhuza n'umufasha we bariko bararondera amahoro mu Burundi yuko bari bakwiye kumenya abategerezwa gutumirwa mu biganiro byo kurondera amahoro. N'abatatu atabatumiye muri ivyo biganiro by'ukuri bona yarabatumiye muzomara imisi 2 mba nihenze mu mubonano ngira muzomushikiriza ivyumbiro vyanyu azoshobora gutwara muri ivyo biganiro abanyepolitike bakavyiga n'ivyo nivyo bikwiye. Mu vyukuri amashirahamwe niyo tumirwa gusa kugira bavugane basubire babumvirize kuko yaratumiye abaserukira amashirahamwe adakanira ivyicaro vya politike amashirahamwe y'amenyesha makuru amashirahamwe y'abakenyezi kugira bashobore kuvugana arico bita mu gifaransa consultation. Ivyo rero biratandukanye cyane n'ivyerekeye kuganira ivyo negotiation birateye isoni kubona tumaze imyaka 3 tukiri mu bintu vya consultation kuvugana kandi hari abandi biteguriye kuganira ari za negotiation nk'abanyepolitike bazobonana itariki 24 ico ncerekana yuko batazi uruhara ayo mashirahamwe afise mu kibazo cy'u Burundi. Ego kamaze Patrick Mitabaro ivyo ayo mashirahamwe yigenga adaharanira ivyicaro vya politike karasaba umufasha umuhuza ubara kubwo banavyumvikana. Ego birumvikana cyane kuko ayo n'amashirahamwe akomeye cyane n'amashirahamwe nkuko dusanzwe tubizi ashira ko akurikiranira cyane bibera mu gihugu bayita ama groupe de pression mu gifaransa nibo rero bashira ko novuga ijisho cyane kuri leta ku banyepolitike kugira ngo bashobore kubahiriza amategeko gutwara igihugu mu nzira ya demokrasi nkuko baba baravyiyemeje. Ni kuvuga rero amashirahamwe kuyatumira ni ntayegahezwa niko novuga kubaha imisi 2 ngo baganire babwire umuhuza ivyo bashaka je kubwaje byo ntibihagije na gato ku imisi 2
ni mikeyi abantu bari mu mashirahamwe adaharanira ibibanza bya politike nibakurikiranira ibiganiro kuva ku ntango gushika kwiherezo kugira ngo bagende kaburorerezi ntituvuze ngo bagende ngo guharira barondera ibibanza nta bibanza abibaza ko bashobora kuronka ibibanza bya politike bari muri ayo mashirahamwe barihenda nibagende bakurikirana ibiganiro nkuko vyagenze muri kahise muri akoro darushe ya mbere rigiteka niyo yari iri kuva ku ntango gushika kuherezo kandi n'abari ngaho barabonye ko amashirahamwe ico gihe yaraserukiwe n'ubu rero nibigende nkuko Ego Reverien urabona ko bikenewe ko amashirahamwe agera mu biganiro amashirahamwe yigenga amashirahamwe yigenga mitabaro arabivuze nta muntu yobideha yuko ari umugwi ukomeye cyane na cyane muri kahise kiwacu kahise naho twafatira kuri kahise ka hafi twe tuzi dufatiye no ku myaka twaba dufise muri kahise ka hafi ku Burundi biraboneka yuko bavuga muri société civile n'umugwi ukomeye cyane ni nawo abarundi ubu barabirako cyane kugira ngo bamenye ibiriko biraba mu Burundi ni nawo bizeye na cyane baravyanditse no muri rujya rwandiko barungikiye umuhuza mukuru w'igihugu ca Uganda baramwandikiye bamwibutsa yuko naho vyoshika bajya abantu bagiye kuganira bakagira ico bashitseko vyogorana ko abarundi bavyizera ivyo bintu bagiye kubigwa n'abanyepolitike gusumbaho bajye abantu bo mashira hamwe bonyene babaye ivyabo navyo vyashinzwe bakagenda kubibwira abantu bakabwira bati abantu bumvikanye ibi bakagira ko bakaba ari bo nkuko Patrick yabivuze ko ari bo bagira mu gifaransa bita groupe de pression baca bafasha bibutsa nabo banyepolitike bakabibutsa kubahiriza ivyo baba barasezeranye ubure uyu munsi kubona umuhuza yafashe ingingo yuko ivyo biganiro hazoba ivy'abanyepolitike gusa ivyo bintu nkuko babimweretse na jewe ndiko ndabibona hazokwama ingorane ikomeye cyane naho bogira ico bashitseko mu gihe abo bantu twita ivyabona abo bantu bitwa ivyabona ubu ku Barundi mu maso y'abarundi batahari ngo bazogende kubabwira n'ivyapfunditswe bizogorana yuko abanyepolitike bonyene ivyo bintu bashobora kubikora na cyane yuko dusanzwe tunakekeranya nuko hari n'igishobora kuvamwo muri izo mpande zibiri z'abanyepolitike bazo bari kumwe n'ibiro by'umuhuza muri ugo gwete amashirahamwe yigenga yandikiye umuhuza n'umufasha wiwe menyesha yuko muhagaritswe umutima kubona ibizokwigwa muri ivyo biganiro ari vyerekeye amatora yo mu 2020 mwasavye rero ko ivyerekeye agateka kazi na muntu na cyane gutungane ko bwotoza ku mabi yakorewe abarundi navyo nyene bitokwibagirwa n'ibindi bibazo vyerekeye kubahiriza amasezerano yarusha n'ibindi none ga metamere umuntu asomye iryo kete umengo ntimwizeye gose abanyepolitike oya sukutizera mugabo urazi abanyepolitike mu vyerekeye ivy'ubutungane hari gihe bo vyibagira bagashira imbere inyungu zabo arico gutuma tuvuga yuko amasezerano azoshira ku ruhande ubutungane ayo masezerano azobateye kubiri n'amahoro mu Burundi kuko dushitsaha kubera ukudahana ico gituma tuvuga duti nibatumire ayo mashirahamwe abijisho ry'abanyagihugu yongere afashe mwicigwa mu ngiro ry'amasezerano azoba yagiyeho ico gituma dusaba yuko amashirahamwe yotumigwa ariko tukongera tukanegura cyane ivyerekeye ubutumire ngene bariko barabushira imbere ukuntu bariko baratumira iki naco tukaba tuheruka kumva yuko n'umuhuza umufasha w'umuhuza ashobora kuba ariko arasaba yuko bogirira ikigongwe bamwe mu bakurikirana n'ubutungane bavuga 34 barimwe mu bashirahamwe mu barongo y'amashirahamwe hamwe n'abanyepolitike n'abarongo y'amaradiyo n'abamenyesha makuru bamwe ivyo vyose tukasaba yuko ivyo bintu batubishira imbere kuko nta kigongwe turiko turasaba nta caha twakoze ivyo bintu nibaza yuko bariko babigira kugira bashobore gusaba ihagarikwa ry'amatohoza ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha aho hose hagaruka hahandi bashaka amasezerano yigize inyuma ubutungane ivyo rero ntushobora kuvyemera inyuma y'abantu ibihumbi n'ibihumbi birigwa baricwa kuva mu 2015 gushika uyu munsi dushobora kwemera yuko ayo masezerano azoza adaha ubutungane abarundi
tutaza kuvugana ku vyerekeye ivy'ubutungane mugabo nagira ingaruka gato ku vyerekeye ubutumire ababuronse harimo abari muri wa mugwi y'abantu 34 bakurikirana ubutungane bw'u Burundi. Mu bantu abantu bari mu rujya mugwi wa 34 nta numwe yatumiwe. N'ubu baravuze yuko n'abari ko baragenda mu vyo kuganira n'ibiro vy'umufasha w'umuhuza nta bakurikiranwa bamwe bavuga 34 ngo bakurikirana ubutungane nta numwe yatumiwe. Ariko ivyo ntaco kuko abaduserukiye turabizeye abo batakurikirana ubutungane turabizeye kandi turizeye yuko baza gushikiriza ijambo twabatumye y'ukuntu botumira bose batarinze gucagura bamwe mu migwi igize societe civile cyangwa n'abanyepolitike ko nabo nyene abakurikirana n'ubutungane bazo ko atazotumikwa. Mitabara harabavuga bati twasubwoba mu banyepolitike bonjagiye yarusho gasanga bariko bashaka kuharana inyungu zabo gusa ntibanyingu z'abarundi bose ivyerekeye kugabanganya ubutegetsi cyane ko bavuga yuko bagiye kwitegurira ivy'amatora yo mu 2020 hasigaye umwaka urenga amezi makeya. Ubwo bana burabufise ego ubwoba ntibwobura muco kubera abanyepolitike nkuko twamye tubakurikirana bo Burundi kuva kera sibo bonyene ne kumbe n'abandi niko bameze. Abanyepolitike n'abantu utokwizera kuko urabona la société civile kenshi ikora cyo kimwe n'abamenyesha makuru uje n'abantu atanyungu za politike atavyicaro bya politike barondera ico baragihurirako ariko bajya nabo barondera ivyicaro bya politike uraba muri kahise urazi yuko mu 2005 urazi ubucuti umugambwe CNDD-FDD wari ufitaniye n'abamenyesha makuru bamwe bamwe kubera yuko kijya gihe bavuga amabakorwa n'ubutegetsi bw'ico gihe umugambwe CNDD-FDD wari kumwishamba ukabonera urukiza baraza baracudika n'abamenyesha makuru bamwe bamwe n'ibinyamakuru bimwe kubera yuko bari wamenga bavuga rumwe. Haciye iminsi ntivyatevye ivyabaye warabonye ingene byace bigenda baciye banka abamenyesha makuru barabatoteza no kwicwa barishwe. Abamenyesha abadani inyungu politike armera bivuze barabugariye amakonte nta mabi namwe batigeze babakorera. Ubu rero kuvuga yuko n'abanyepolitike uno munsi abantu bibaza yuko bacuditse n'abashirahamwe adahana inyungu za politike bacuditse n'amenyesha makuru ivyo ni ibintu bifata kanya gato bifata umwanya rumara ejo nibashaka ubutegetsi bazomera nk'abandi. Nico gituma abantu babona yuko abanyepolitike nka za senarede murabona hariho amashiramwe ahuriramo forum citoyen yahuriramwo n'amashirahamwe adahana inyungu za politike yahuriramo n'abamenyesha makuru bamwe bamwe ni kuvuga yuko ni ivyiyumviro nta kibi kirimo n'abantu basa n'abafise ivyiyumviro bihuza ariko ntaho cyasisiya bwose ngujya aramvugira umunyepolitike aramuvugira ivyo abantu babimenyere nta senarede zija kuvugira amashyirahamwe adahana inyungu za politike abamenyesha makuru kuko muri kazoza bazovavanura kuko inyungu bafise si zimwe na gato. Nico gituma rero amakenganje nahagaze Reveriyo hari amakenga use kwa politike mu gihe bojaya bakiyugarana ari bonyene ingurudoto hama babona ko benshi mu bagenda kuganira benshi baragiye ku butegetsi barazigene hasosa ngene ubutegetsi busosa uribaza ya makenga urafise amakenga je ahantu amakenga yanje ahagaze naha arumere yavuze yagarutse ku kintu ko bashobora kugenda bakavuga vyose ariko bakibagira kuvuga ikintu nyamukuru no munsi cyaduteje ibibazo gushika kuno munsi gushika abantu batabakomoka abandi bagapfa bagahangwa mu binogo rusangi abandi no bakivundiye mu busho nukudahana nico conyene mfise kubwoba kwa abanyepolitike nko na mitabaro yarabivuze bashobora kugenda bonyene barondera gusa vya bibanza basanzwe barondera avuge bati twumvikana na CNDD-FDD twumvikana na Senarede tubake leta imwe bavuga d'union nationale nkuko babivuga muri ico gihe nta abamenyesha makuru amabi bakorewe nta bizoba bikivuze société civile ibimumva ariko baravuga nta kintu na kimwe kizoba cavuzwe muri ibi hama rero bobo bace bagenda bicarire binumire mugabo urumva nabo nyene kuzoba ari kubaka inzu ku musenyi kuko nibagenda bakumvikana CNDD-FDD ijya ntwaro murazi ngene yagiye irahinduka abantu n'ibiki vyose bizoba ndafise n'ikizere gitoya
ko abanye politike bari muri Sinarede hari abantu bashobora kuba bamaze kubona bajya abantu ingene bameze bajya basende FTD ingene bameze nako ni cyizere gitoya afise ko hari abantu bashobora guhagarara bakeya bakavuga bati oya ntibishoboka turabazi ingene bameze abantu ibintu turiko turavugana turiko turabeshanya hama rero ikindi nyamukuru jiwa handi mfise amakenga ni ku biro vy'umuhuza ubwavyo kuko ku biro vy'umuhuza nabo nyene biraboneka yuko leta y'u Burundi ntibayifata nk'uruhande ruje kuganira umenga ni nk'umutegetsi ari hejuru y'ibiganiro mugabo ivyo baravyibagira yuko leta y'u Burundi CNDD-FDD baterezwa kwicara kandi atari bo bavuga ingene ibiganiro bigenda uno munsi rero aho hantu naho nyine hari ikibazo gikomeye ku ruhande rw'uganira barababwira ngo ntibashaka kuganira nabo bashize ku mitahe mbega iyo mitahe babashizeko erega bahaye imitahe nibo bafitaniye ingorane none bariko barondera abandi batahaye imitahe no kuvuga ataco bapfa baze baganire utuntu abavuga ko umufasha umuhuza abikora kugira abanze areke abaserukira ubutegetsi muco ivyo nivyo abantu biyumvira bashoye kuziya ivyo ni bimwe twovuga ko ari ama hypothèse abantu biha mu kwishizera yuko ejo bishobora kugira ico bishitseko vuga gushika no gusa nakimwe kitubwira yuko abantu bashize ko umutahe nabujya gutungane bw'Ubujumbura no musi nituzi neza yuko ejo bazobabwira ati namwe muraramukiwe ni muze muganire mbeho nibagenda leta avuga imivuga ngo ntizoganira nabo bazoganira nande bafitaniye ingorane kandi bafitaniye ingorane na leta nyene yabashize ko iyo mitahe yabujya gutungane bwabo no musi rero nimba hari ikintu cyo gukekeranya ca mbere nico c'uruhara rw'ibiro vy'umuhuza ico bateroza gukora ingene bateroza gufata abantu baganira bakabashira ku rugero rumwe bakaba abantu bamwe ntihabe ugiye gutegeka urabona ko ikibazo c'ubutungane kibaba kiya cyo mu musegose ku mutima emetamere twarabonye mu biganiro byo muri kahise aho cyane ivyashitse ku masezerano y'Arusha yatekwe ikumu mu 2000 abanyepolitike barumvikana guhana udahangagwa ku bwicanyi n'andi mabi y'agahomera bunwa bari barakoze ivyo bakaba bikoze rero bavuga ko ari ku nyungu z'amahoro y'u Burundi none no munsi n'ivyo konde n'ubu urabona ko ariyo ntumbero ya leta cyane nkuko ayivuze reveriye leta umenga niyitora aho baganira leta niyo yerekana ivyo bateza kuganira ko kandi hariyo umushinga ntahe iyo abantu babiri batase barondera umushinga ntahe n'umuhuza n'umufasha wiwe mugo mu gihe umwe mu batase ari watora ari washaka kwerekana ingene ivyo baganira ko biba canke ivyo babumvikanisha ko bavyerekana yuko uwo mushinga ntahe atavyashoboye ubu rero urabona ko leta ikirarondera gushira ku ruhande ikibazo cy'ubutungane kuko leta iratewe ubwoba n'amasezerano yuguruwe na Sentare Mpuzamakungu mpanavyaha ko ntibazi neza ibizokurikira ntibazi abazofatwa ko barazi ko naho bazova ku butegetsi uwakoze icaha akurikirana na Sentare Mpuzamakungu ategerezwa kuzohagarikwa urumva byose n'ibintu bateye amakenga arico gituma bashaka gukora nka kahise bakavuga bati reka turondere ingene abo bantu bafise imitahe abo 34 tubagirira ikigongwe hama nabo basabe igisata kijaje amahoro n'umutekano mu shira mpuzamakungu isabe guhagarika amatohoza ya Sentare Mpuzamakungu mpanavyaha nivyo mu vy'ukuri biri nyuma y'ivyo leta ishaka mugabo naco vyofasha abarundi mu gihe vyogenda naco vyofasha kuko vyarerekanye muri kahise yuko ingorane z'u Burundi ari ukudahana inyuma y'imiryango irenga 200 imaze kwitura sentare imaze kubura ababo sinibaza yuko amahoro yogaruka ari uko abakoze ivyaha bagiriwe ikigongo none mitabaro ko vyakunze ko mu ntango y'imyaka 2000 imihari yagwana igahabwa ubuhangagwa bivuga ko amasezerano bagiye baratera kumuna na leta yari ico gihe yaba CNDD-FDD yaba FNL Bakweto FNL bose barateye rukomo ku masezerano abaha ubudahangagwa ivyaha bakoze byo mu ntambara bigasa n'ibifuswe ubuho kuko ibitokunda ivyo erega niyo bariko baraja mu kwankira ko amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike atajayo nivyo nyine bashaka ariko rero tuzokwama muri kwa kudahana nkuko Maître Armel yabivuze ico nico kibazo cishi igihugu nukuvuga rero nta banyepolitike nko nabivuze canke izo leta zizohanigwere abantu
badashaka yuko abanyepolitike bahabwa ubwo budahangagwa bafatwa nk'abantu bari hejuru y'ubutungane bose ico baragihurizako nico gituma mu byo boja kuganira bavuga ati abareka tubanze tubigize iruhande kugira ngo ntibatugore ariko je nashaka nsabe Maître Arumere yuko ko yavuze ati abari hari abatawe ubutumire barabizeye ico babatumye bazogihagararira basabe yuko bogihagararira koko kuva ku ntango gushaka kwiherezo bicare muri sari ngo rudoto bafite ubwo butumire naho bato bahabwa amajambo data wanje ariko babe hajya bari kaburorerezi bumve yuko ivyo batumye bawanye politiki ivyo batumye abantu izo leta nkuko bavyanditse biriko biravugwa hajya ingorodoto kuko bitavuzwe bazoja mu kanywa babo muzosanga bavuze bati turasinya amasezerano niko bizogenda turasinya amasezerano mu gihe amasezerano yoshikwako ariko ntavyo mbona aho gasanga ari ibintu bishitswe ko société civile ntirimwo n'abamenyesha makuru bashizwe iruhande bariko biga ibibazo bibega no kuvuga rero yuko ikibazo naho kiri basabe yuko baguma ingorodoto kuva ku munsi wa mbere bamwe bagiye no munsi makuru anshikira ariko bagumeyo ntibamara iminsi 2 ngo bace bataha bagume barondere uburyo ntibaveyo naho nashaka ego none revere bazikamwe ubona abariko barasaba ubutungane cyo kuvyerekeye amabi yakorewe Abarundi wera mu 2015 ubona bafite amahirwe angana gute gushobora kumvikwa urumva amahirwe sinibaza ko aho haja ikibazo cyo kuvangwa amahirwe ku muntu ayibaza yuko yoba ari karatora ikibazo cy'u Burundi no guhagarara aho nta handi nta kindi gishoboka nta bindi byo kuvuga ngo nta no kuvuga nta kindi kintu gishobora gusubirira ico kintu c'ubutungane urumva amahirwe yo ni make kuko uravye ibujumbura ingene bavuga yuko nibagenda bakumva ntibariko bavuga ivy'amatora bazoca basohoka ariko aho bihendera ni hamwe erega bigaruka handi none nibashake bagende bavuge bati amatora ya 2020 okay nibicare babiganire ariko ntibibagire ko bizogaruka hahandi ayo matora zibameze gute n'amatora abarundi bazokwizera n'amatora atari nkamwe duheruka yo mu 2015 bica bigaruka hahandi ayo matora ni abantu bakiri hanze impunzi zikiri hanze abantu birirwa barabanyuruza ku muranga izuba ryaka abantu birirwa barabapfunga birirwa barabata mu binogo rusange ayo matora nibashake bagende aho nibo kwirirwa baraje no muri Tanzania kuganira nibagende babikore hariya gutinda aho hazoboneka ubundi muti ariko umuti uzoba uciye ngaho bizoba vyanse ikindi naco nuko ubwo butungane nkuko bariko barabivuga ubwoba bwo buraboneka kuko ubutegetsi bw'ubujumbura biraboneka yuko ibintu vy'urubanza ababaze kwitura senare mana vyamuza makungu biraboneka yuko buriyo ni naco gituma nibaza yuko ibi bintu vyo gudatumira abandi bantu kiretse abanyepolitike ndicura yuko ari umuhuza ashobora kuba yararemerewe n'ubutegetsi bw'ubujumbura kugira bagende bagabanye ugwamo gw'abo muri société civile n'abandi bantu bagende kuvuga bati nimuze twumvikane mwebwe turafise abantu banyu twashyize ku mitahe nimuze twumvikane tubakore kwiyo mitahe natwe naho ntuzeye procès yirahe bayihagarike ivyo rero abanyepolitike nibagenda bakicara ngaho bakibaza ngo hari amasezerano bagize barazoyagira mugabizo babibara abasini baza ko hari abandi barundi bazobakurikira yego gabya turangize kuvyerekeye ibiganiro bizobera ingurudoto ndabaza kabazo kamwe mwese mwice mu majambo avunaguye urabona umuhuza yashizweho na karere muri mukakaro 2015 haciye imyaka 3 irenga Maître Arumere yavuze ati ibiganiro ntibiratangura baracari mu mibonano Beveriano wewe urizeye umuhuza umuhuza novuga ko ndamwizeye kandi akashika n'igihe sindamwizeye umuhuza ndashobora kumwizera kubera ari ku gikogwa yatumwe n'abakuru b'ibihugu baka karere ariko urumva aho niho hari hagaze umwizero bikumvikana yuko ari umuntu afise ijambo ashigikiwe ariko iyo hageze mu bikogwa niho je ntabwizera ibikogwa akora biraboneka yuko arashobora kuba remerwa cyane n'ubutegetsi bw'ubujumbura hama ntashobore kuzo nguvu zo kwivyukiranya kugira amenye yuko ari umushinga naye ahagaze hagati y'abantu babiri kandi abo bantu babiri
akabanganisha bakangana ngaho niho atakariza icizere gusa. Yego arabavuga yuko muze karadidiza ibiganiro kugira aho umwanya Petero Nkurunziza ashoye kurangiza ikiringo cyo cya gatatu. Nitabara mwizeye Muhuza icizere gisa n'icagabanutse gose kubera ibyo ari karakora urabona ko ahisha ku gitugu cya Nkurunziza. Ariko nk'ubu ntibiganiro bigira gataro kuvaza ngo ni vyanyuma nk'ivyo kugira nje ndabitahure n'ukuri cyo fata umwanya nibaza ko ataranagera ko byo biganiro kuvuga niko ndavuga rero umuhuza jewe kumwizera ndamizeye nk'ibice 10%. Kiresa koze ibitangaza mu usumwizero ubona kiresa akoze ibitangaza nayo ubundi iyo atumira abandi bose akerekana yuko ashaka gukura ikibazo cy'uburundi mu nzira umwizero ari kwamwisha. Ariko no munsi atumiye abashaka n'ubutegetsi bw'ubujumbura urumva yuko mitabarati jewe ndamwizeye ku bice 10%. Wivyo bingana gute byo bishika nka 50 canke birenga gato. Je ndamaze kubona kumenga umuhuza ntashoboye kumva gutorera umuti ikibazo c'abarundi kuva mu ntango gushika ubu biramaze kwerekana yuko vyamunaniye no gutora abategerezwa kuganira no gutora abafise ingorane na leta no gutora abategerezwa kwicara hamwe kugira bashobore kuganira no kuvuga yuko ari inama igira gatanu ni ya mbere ntiraba kuko nta musi n'umwe abo muri leta baricarana n'abatavuga rumwe na leta. Umuhuza roje nibaza yuko ko ari umuntu yashizeho n'abakuru b'ibigo b'akarere yuko boraba ingene batorundi canke bakongereza abamufasha. Ego imbere ko turangiza kino kiganiro semwe nta kwaje ku vyabaye ejo imakamba aho abanyeshure banise birukanwa n'abayobozi b'amashure imakamba bavuga yuko bari kubera abavyeyi babo batatanze amafaranga y'amatora yo 2020. Nagira wowe ndakubaze nk'usanza jejwe agwanira hagati y'akazi na muntu muri akati Burundi ico ubivuzeko. Birateye isoni kuko gusaba amahera ku nguvu ivyerekeye amatora nta nitegeko ririho kuko samahera sintererano utanga ku nguvu. Guca bija rero ku banyeshure bakwirukana mu mashuri kubera abavyeyi batatanze amahera ivyo birerekana yuko bariko barazana ubwoba mu Barundi bose ari bimwe bashaka yuko abarundi aho bari hose bagumana ubwoba bategerezwa gukora ico leta ishaka naho kitaba gihuye n'amategeko kuko umunyeshuri mu vy'ukuri yirukanwa kubera atatanze amahera y'ishuri nta munyeshuri yirukanwa kubera atatanze amahera y'amatora kuko umuntu aja mu matora ku bushake bwiwe. Ego naho kino kiganiro kirangiriye rekashimire abatumire uno munsi mpereye kuri metamere niyongere twizere yuko akamo mwateye umuhuza n'umufasha wiwe kazoshobora akumvirwa. Yego mwakoze kudutumira. Ego ndashimiye kandi Patrick Mitabaro na Reverien Bazikamwe bashoye kuzanga abashikiza ivyumviro kuvyerekeye ibiganiro bigira ivya gatanu umuhuza yatumiyemo abanyepolitike ingurudoto akaba azori mu gisagara nyene ca Arusha. Ndashimira navwe mwe mwese rero mwadukurikiranye no ngashimira n'abari muhinga bw'ivyuma akora ibishoboka byose kugira amajwi n'amasanamu abashikire arongoroye ndabahaye rero ikaze mu kindi kiganiro kigira ica 53 azori kuwa gatanu uzatso wadukwije umwaka Club de la Presse itanguye.